sabere amamarawo bakumwe wewe nurimo wewe utarimo gashanya amarawo kwa Noraske ushaka amarawo uramwihagaye ndamubwira bagufute imisi zose tumara imanze kumva umuntu yakanyangire niko bameze niko bameze je nagutanze no kubikora ivyo wari ko ucubigira ngo Rolex je nane nazigira icapati gusa numva ko nagutanze kubimenya urugira ufata icapati na Rolex uzitira none sima nari icapati mushiramwo biriya bintu bindi umva kandi kanure notable hari kera cyane hari kera cyane tugisereva Damian umugabo wanje bamushizeho ivinari wewe nyanza Damian madisi ngo ndakubwiye nimba udashaka kwemera ko Damian ntuzenya ivinari yapfuye sinzi icyazo ufise kugira neza ntaco yizera je nibanza turavye Damian ntuzenya ivinari ubuzima yarabayemo nk'ubwo ndimo nduburiye wewe ngo ndagushiremo intuzenya inki umvise abagabo bibira bazi ko ariho nk'umugabo ashobora kuza kubesha ngo wapfakaye kugira kwinjirira yaba umugore wawe nawe umugore wanje ikibazo kiri he iyo randi uzoca umuheba oya uzotugira twese wagira mwese n'ikibazo kiri he ko uburyo bwawe mbabarire kiriko kirafitira migre umuntu mwamwe yuko ari ibintu bizima akora kandi kantu yafashwe gusapotinga akazi kanje kuvuga akazi kanje nako kamutera isoni hari abandi benshi nagiye gukina filime nambaye impuzu ivuga ivy'akazi kanje nkaca nsanga ngira ngo bafashe kwiga kantu kerekana impuzu bakagira bagirabuza nk'iyi shati nambaye abo ni bande abo bantu nkabona koresha amajambo ya Vivi Gift Rolex nkashaka ko na address y'akazi kanje nkasanga aho kantu bagakuyemo ni bande bo bahutse gufuta brand niyo mpamvu niyo keshi ngiye ukazi mbanza guca ku mupfumu wanje harasutse nta munsi numwe numva mu gitanda canje ntanje kuvugana n'umupfumu wanje uravuze umupfumu bien sûr Kevin solution kapo yabo urayibona mu rukundo ruteye ubwoba jewe akeshi niyo nice muhiri wabo mpora ndaye ivyo barimwo je nta n'umugabo turakundana twobigira kandi tutarabana namwanya bo no gusanza bashaje bakaguma ari kanje iye yananira n'umujinya nkaca nshiraye gutera mu matwi cyangwa aba filme Dico Entertainment. Yeah, man, hello once again and again. Be blessed wherever you are. Imana ibaho umugisha cyane. Ndabifuriza no kubandanya mugira impera z'umwaka bimeze neza for real and 100% ico bond kuri yo Leonce Desade Sanuga Dr. Vlog KD Ambassador. Today I got my boy itwa Vivi Gift. Wewe ni gashira ko nakantu ka Rolex. Kwita izina ukanita n'izina ry'imfungurwa. Vivi ne wa mbere bigaragaje mu kino kinjana. kubera karije wenyene kubera karije wenyene wewe ndi Vivi Gift Rolex ndisimo wabimvugiye gakaka uwo ni wewe umuntu yo kumenyera ku mazina canke yo kumenyera ku curi zagiye Imana amenyera ku cyo wanda amazina safashe iki uri kuraza neza rero uri giki muri societe mutima cyakwinjira mu buzima bwanjye bwite nabwiye ko ndi Vivi Gift Rolex nico nicuri canke uko niko witwa oya kaka nico ndi kuko iyo Rolex isigura akazi kanje sibyo naho wayise imfungo ego ni imfunguko mugamaze kwishira ku mazina yiwanje nuko ariyo iza ku dekima jewe ndiwe nivyo bidekiri kuko bashaka ni kumwitwa hungu uvuze amazina yanyu nitwa hungu ko nitwa hungu cero bazi ko nitwa hungu hari abakwita gahungu pana gahungu hungu nta bandi umva witwa bakobwa hariho nabamabwa urakotse ni Vivi Gift kabisa mu gifashion c'umwaka nagohera kutarana byibasha hagwanya kana abadamiya mugabe inyambaro yawe aho turahagera inyambaro yawe mugasi yabagwiza tunga hema yibo yambara nko tunga yambara uko hariho mayibo yambara nkoko hariho mayibo yambara nkoko mba utari mayibo nawe rega society ifisa abantu mayibo yambara nkoko ifisa abantu bimice myinshi umuntu atari umugwiza tunga bari umukene hagati yaho nta wundi abahari hagati y'umukene n'umugwiza tunga ayitwa gute nandi muntu abahari kwe no kuri we rero umugwiza tunga yambara uko subiyemo
Imana igira neza kuba uhuriye na 3FA Truafa ukinjira mu nzu yayo ugatangira gukorana nawe ibikorwa hari ikintu cyahindutse amafaranga ushobora kuba uyafise mugabo hari uburyo usigaye ufise iyindi look nk'umuntu nyene ari karagira amavuta y'ubustari mugatere atari amafaranga oya amafaranga ushobora kuba uyafise ku ruhande nako kazi wakora ariko urabona ko arakandi kantu kariko karaza birakorose iyo ngofero ni akazi canke nayo nyene n'ukubego ni ishati nambaye ntagari yo kubego nayo nyene n'akazi ni yakazi ego kwere ni vivi gift mani kwakira kabisa ayandi makuru Shana ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi ndashima biriko ndashimira Imana. Okay. Guys, yagumya ntwara mu bintu byinshi sinarega wageni kagahungu kanyu Vivi Gift Rolex ariko uyu munsi nicaye ngara nka Damiano no gwishe ngo magara ngo Damiano ni zino nturironse gasha sinadarirose kweri burya mamaraho yubahwe nzagima ngo muzomucana zabutse hasha je navyiyemereye shangira we gambere nkinye film none iryo zina ryavuye kuza kweri iryo Damiano iri rya mamaraho fisabere ya mamaraho ako mwa wewe nurimo wewe utarimo gasha mamaraho kwa noraske ushaka mamaraho uramwihaga ndamubwira bagufute oya reka ijya filime yobandanya Damiano atarimo ntibandanije kandi nuko mumeze umuntu ngo abavuri ntuze bwaca mukagira ejo aho bukeruzo namwihakana wenda kumva diko imisi tumara imanze kumva umuntu ntihakanye yanjye niko bameze niko bameze na credit yarayaguhaye Isho ni kina Imana kuri nawe ni wazore karasreva ma Rolex urubahuka singi ingofero sindayimuhaye urubahuka kuri nawe ni wazore karasreva ma Rolex vanira vira za kusereva ziyanoze zokora nabikora je nagutanze no kubikora bivi wone ko ucubigira ngo Rolex je nanye nazigira icapati gusa numva ko nagutanze kubimenya nubwo ufate icapati na Rolex uzitira none simana ari icapati mushiramwo biriya bintu bindi umva kandi kanure notable hari kera cyane hari kera cyane tugisereva uba afise ibindi sereva vivi afise ubu afise ibindi aratanga filime nziza filime Damiano umugabo wanje bamushitse Vinari Damiano mabisi ngo ndayikubwiye nimba udashaka kwemera ko Damiano ntuzenya Vinari yapfuye sinzi ikibazo ufise ariko gira neza ntaco yizera je nibanza turavye Damiano ntuzenya Vinari ubuzima yarabayemo nk'ubwo ndimo buriye wewe ngo ndagushiremo intuzenya inki umvise abagabo bibirara bazi ko hariho nk'umugabo ashobora kuza kubesha ngo wapfakaye kugira kwinjirira ego nukuri birakunda bakabesha mugabo je sinikunda kubesha yarapfuye kandi nta mpamvu yuko uzi undi mu muryango twe tubanye neza ntuzi na Vinari abitse ya umugore wawe nawe umugore wanje ari ikibazo kiri he yorande zoce muheba oya uzotugira twese wagira mwese ni ikibazo kiri he ko n'uburyo bwawe mumbabarire nimumvugire filime gusa muzoba mukoze mumbabarire nimuyivuge gusa muzoba mukoze oya none afise ikibazo cyo kumugabo yarapfuye none yarapfuye ndabinje kumuzuba ikibazo nuko ni iki cemeza kwanza yuko yapfuye umvise akanakoze hari abagabo bashobora kwinjira bitwaza ivyo bintu hari n'ububeshi kugira baronke uburyo binjira mu ngo z'abandi bantu kuzisambura wewe nta birato na bibiri vyo nakuza none naramuhamvye kutanyeretse umurambo tugende guhamba vivuga sanga nk'umugabo yigiriye imanamba gupagasa azogaruka asanga ivyo udabanganya bidabanganije urugo rusambuka uko ku ariko ikintu nziza neza kandi ntakekiranya ko iyo Vinari iyo kiriko kirafitira migre umuntu mwamwe yuko ari ibintu bizima akora mikro ko baduha yari imwe sikisha hagati n'agati ko ariko baravyumva ni zawa kuzara gucishije mu ijisho aragucishije mu ijisho kutazi no kuyifata nora kubona itanga nawe sawa yabanjiriye nariko ndakubwira nti ashobora kuba nk'akarorero umugabo muri iyo case igire nk'imanamba gupagasa ugacuza kubesha muri urwo rugo asize kandi winjire mu ntege nk'izo mugore ukaba wamufatisha kandi azohavaza bikitwa yuko wamusamburiye urugo Shajeni bazeneza nuko naho yo Vinari yogaruka arona abantu sore ntagucire mu gateye usanga bizwe ngo barapfuye ngo ntibagihari kandi bahari kandi bariho
izo ndabitahura ndabiziza mu byabayeho ariko naho Vina ari uyu munsi yo cagaruka agaca asanga mbana na mwamikazi no muri bwa bumwe n'igihe tumakaza twavuga ati musigare muri kumwe mu matanye ntimutandukane rero usanga urugo rwiwe narumucungiye kandi aguye ko umuntu unzenya umurima w'umubanyi mu kuwucunga uhagarara mani guheza ari mwamikazi bari baramumbye nagiye ho kuri Noel uzori karaseva Rolex aya serva ni pati kandi wasanga uri serious ego mugafana uburyo ndamu fani wamwereza agafaranga fani ivyunguka ntacu fani wamwereza amahera nuko mu bwati hari probox guye muri Rusizi ingoto yisuniki aratsa niyo mpamvu nabwiye ko kuri Noel ari wazo ari karaserva nzoja mu gikoni uko ubona ko inzo bafise ni Johnny ya bajaje ntabwo ashaka kuja mu gikoni ariko niwazo ari karaserva Rolex mama afashwe neza kabisa cyane Noraske yubaho mukwiye kumwigira ko byinshi uyu mupaparazi Noraske tumubaha gute kandi imbaraga z'ibatodo dufise baje biro ntarafise nabyo ufise wowe ndamusunza nk'ibiro 200 nizo mbaraga uvuze ziva he diko tubandanya kandi makuru asubira n'umusako nawe ugira urongore tubareke anyway aho tuwazimba cyane jewe iyo nabiganizwa n'undi muntu twari kuhateba tukabiyaga mugabo abantu nka wewe tumaze kuyaga nkumva ngo nta migambi urugo ntaco rubabwiye mbabarire no kuri niyo mpamvu no kuntu mirutano warateye intambwe niyo mpamvu no kuntu mirutanomeye usigaye basi wemera ko urugo erega urugo simpaka kuberera kubaka sitegeko ukaba wemera ko ari projet nziza abantu bakora wasigura gute ko urugo ari projet ayo mpamvu navuze ngo tubasimbe n'iciko kirekire muto ntitwabiheza vuba ariko ico no gusigurira coco ntuzogeye nyumvisha n'umunsi numwe ko gutora umugore cyaje kugira mariage ari projet kuko menyereye ko mwese ana nkowe kugira ugire mariage ashobora gusanga sisi miliyoni 3 zonyine canke 5 kabugira uzikore ngo mariage ucuja gutangura a zero igihombo ucu kibona rero nk'ubu ntango ya zero ariko inyuma y'umwaka nkazoba maze kugera ku yindi ntambwe iki kikomeza nk'imwe mwaka uzowagize kuri ntambwe cyo wasubira hasi cyane niki ko ntazoba ntaragera rero kuri ntaco yo kusubira yo mugabo iyo umve ko ari umwaka wamaze wabanje guca mu buzima bumeze uko ndi kuntu motive ngo watoye umugore urakoze cyane dufate mbere ko nubwo no mari 5 ndi muri ivyo bihe wita bibi urazi yuko izo challenge zo kuremerwa n'ubuzima harimo kwirukanwa mu mazu gusohorwa umugore kugwara kuburirasi ariko ntimupfe uzi nayo ko ari intambwe ikomeye y'ubuzima ibyo byose nanjye biranshikira no bona afise umugore ndiko ndakubwira nubwo noca muri ivyo bintu sino kwitwa uwihenze n'ubundi yo bari intambwe y'ubuzima ariko uko bigenda kose diko ntuvyitiranye ntumve kumenga umuntu afise umugore ni wafise ntuzi ya charge zikomeye oya siko nashatse kuvuga nashatse kureka gusa ko ari indi ntambwe aba yarateye intambwe yo gutora umugore diko we kunza atazora umugore wa mbere utoye mana yanje ya gutora umugore ni kujya mu drone mwashitse nk'abagore ngo mu nzu none nka fiko yo cyatanga cyavuga ngo naratora umugore reka kwitwaza abandi bantu ni wemera faiblesse yawe oya jena faiblesse ni ngifise wemera unaheranwe n'ibihe najo irwaye gutora umugore kazobara kandi kantu imana inyongereye ku buzima bwanje mugabo si projet jewe ntegura ngo umwaka runaka nzotora umugore oya no kuri kandi bivinda gutahura no kuri hataragira ntushobora kubitahura ubumenyi buke ufise ku kintu kijanye n'urugo ndagutahura kubera ko nta n'intambwe urashaka gutera kugira ubumenya cyane hajyaza ko nsunze umenye ku rugo ubagiye ko je mfise umwana reka sindi umusore guys ni mpamvu mwe natekereza ko je ndi umusore reka ndayivugira nakuye n'imuvero sivyo mpamvu natekereza ko je ndi umusore ndafise umwana arakaza vivi gift ayandi mazina reka ndayahebe raho usanga ari umuntu kereke pasha kugira kandi kantu muganya ndagusigurire umugore je ndamuzi mfise umwana w'imyaka 4 kakosha kumbwira ko ntaziza urugo gute no turabanye muravana canke n'ibyo bindi byo kwisuma mwato biyo wisumyemwo byari umwana hanyuma ugaca witwa washinze urugo bihajye urugo rubatse si mu famille famille si kugira umwana kugira abana nira uje ko tutobihuriza ku vivi mfasha hano hano tuwasimbe hari ibintu byinshi tutohuriza tubigire muri mwamikazi anyway wabibonye gute gukina muri filime nk'ino project nini ruhande ya FANNY LAVINE noneho izina rikaba ariko rabizina nyuma y'igihe kinini warakoze no mandi ma filime menshi vivi gift ntagira credit nini aguha nkiyo uri kuraronka muri una mwanya kaka aho sinza kubona icyondo kishura kubera n'ishura ndaza gusanga harabaza gusigara barangi umuhari
kuko sinzi uko maze igihe kubona ariko ndakina filime nsanga yahagaritse kandi na Fanny yageze kumubwira ati no kuri kujya filime uko biri kose je sindayikunda sindayikina kubera ko ndayirondera nk'amafaranga nkina filime kubera ko ndayikunda akantu Fanny yakoze ntabwo nzi ko John wakina filime basi ngo imbe hafi y'umwagiteri ari principal ubaye ubwa mbere basinye filime nkakina sene zirenga 3 ahubwo nawe wikina uri mu main uri mu principal urumva nivyo nkunda kubwira ibaye filime ya mbere novuga ko nkinye kuva ntangura gukina filime sorry kuko ibaye filime ya mbere novuga ko nkinye kuva ntangura gukina filime ubuzazi zose hariya urazihamvye oya ntago ndazihamvye ariko umuntu ashaka kukwereka ibaye filime mbonetse muri episode ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane iyindwi na finale gira na finale sinzi nka mamaraho yanditse filime ariko ndiko ndabakwereka ko turunaje ziracabandanya ndashobora kwisanga na finale ndayirimo nimpa mvuze ko ibaye filime ya mbere nashobora kuba nkinye kandi kabaye filime nkinye umuntu yampaye agaciro baye bwa mbere yatumye numva asuye kongera kugira uturaso two kongera gukina filime kuko je gukina filime umuhungu wanje ndakubwiye ndiko umuhungu wanje nubwo wateye imbere ugacunyihaka navyemeye nta kibazo okay je kugira ngo nze gukina filime mba nitanze bikomeye murabizi ko nsanzwe nkora mu gikoni ntaha saa 7:45 buri munsi umukozi wo mu gikoni saa 7:45 nshashika muhira saa 8 nca nicara kuri telefone hari abantu bakunda gushira kuri stati ibintu bya Vive Gift Rolex abantu babazi ko abishitseho kabiri gatatu ntaramubwira merci ntiyo kongera kubishirako aca manza kujya kwishura bajya abantu ugaca usanga nje kujyama nka saa 10 cyangwa 11 nkaca nzuka saa 2 nkaca nza gukinira filme sinanze amafaranga yose wompa ko iyo bahwanye n'iryo tiro cyangwa mba natakaje ya birumvikana ugaca usanga umuntu kwa kwitenga kwawe ntakwabonye agaca abishira nk'ibindi bintu ariko ikintu Fanny yakoze giteye ubwoba uzotanga rusanze ideje ni chikura bazo kunyene nambaye nka Vive Gift Rolex tikonda bikoresha kandi kantu yafashwe gusapotinga akazi kanje kuvuga akazi kanje no kamutera isoni hari abandi benshi nagiye gukina filime nambaye impuzu zivuga ivy'akazi kanje nkaca nsanga ngira ngo bafashe kwiga kantu kerekana impuzu bakagira bagirabuza nk'iyi shati nambaye abo ni bande abo bantu nkabona koresha amajambo ya Vive Gift Rolex nkashaka na address y'akazi kanje nkasanga aho kantu bagakuyemo ni bande bo bahutse gufuta brand kaka byo banzu tubireke kugira mbwiye ngo tureke ivyingo n'imiryango nako tukareke ariko ndazi bavyumvishe niyo mpamvu yaraciye nk'umuntu wanje gucika intege yo gukina filme rumva nje gufasha nkuko ibintu byanje ugashaka kubishira hasi nivyo bimbeshejeho nawe filme niyikubeshejeho naje gusapotinga ko nawe gusapotinga turi mu biki Tiko turabeshanya ni impamvu samagase gukina filme mugabo ndabitse neza iyi filme umwamikazi muzoyisangamwo ibikorwa byinshi bya Vive Gift Rolex urumva ko uwo muntu ataba yoroshe ni impamvu nakoze uwo mushimira gute bashabiremeye kumuha kabizu no mke wa mtawa atati nakwambia mke uzorabe nkuba mwino misa birthday usanga tana ka gift uramuzanira sha zorabe wibwirize utangisha kamufati warakoze muvyeyi sinze uwo bahishije akazi kanje umani izina sinze ko yagiye cyangwa akiri ngaha yagiye Imana ishimwe yagiye uze kumwagira mwaza inbox ica kunda oya jeje wisakunda kumwanda yitso ngenda yikubwiye jewe nta yindi gift ntanga atari akazi numva naho yuba mama yavutse aba mu Kirundo no mukura Rolex nk'imodukanira mu Kirundo cyo nkamushira inkoko mugango ndaguzenga ibintu kanaka ngo ndatekeye nyuma umukobwa se none vani wamuzaniye isange cyangwa uracazana yama Rolex yabinga oya mugango ncumuzana ya India VIP nabo banyosigaye kwa ma VIP kabisa umva yuko ari bikorwa byo gushima kandi ni byiza yuko umuntu akora agatera intambwe hari ikindi kintu abantu bakwitega kuri Vive Gift ku ruhande rwiwe kuri no filme mwamikazi ku ruhande rwanje gute ubona hari umuntu akora ibintu ukabona ati nka acting uburyo acting skills zaraduze hari umuntu akora ibintu akavuga ati imbuga ziyo kwidandaza
zirageza aho zivuye hari aho zigeze aho ni ku ruhande rw'iwawe kuko bo urumva ntaco baba batakoze nkuko bari kurabivuga hari n'abakora ibikorwa bamwe bigasiga bibahaye amakontra hari yindi nyungu witezemwo irenze yo wari kuravuga sha ikintu cyose nyira kwitega wari umugambi w'Imana kuko ubwanje nta kimwe no sezeranya abantu ngo no kora je biriki byose wokora biteremwe Imana naco bimaze okay je shira Imana imbere niyo mpamvu niyo keshi ngiye ukazi mbanza guca ku mupfumu wanje haragutse ugiye ukazobanza guca ku mupfumu wawe guca ku mupfumu kabisa nta munsi numwe numva mu gitanda canje ntanje kuvuga n'umupfumu wanje uravuze umupfumu bien sûr Kevin Yanye ngira santeze no kamera biranse kwina kubona ibishye kumbe oya waciye mu bintu ze jewe buri munsi n'abakozi narababwiye simba ndiko ndabaraba ariko umuntu azovyuka adapfukamye avuga ati mana heza agira ibikorwa by'intoke zanje uwo ntazora umukozi wanje cunwe mu nemera undi mupfumu mfise nemera no mupfumu wavuga yego uzi urupfumu bakabihega kandi banguraja kwa rumenyi mu ntuze abo nta nabonze kuko nawe mwaraguza bango mana mfasha kandi ko iyi mariage yakizi sibe ariko ntagadoma ngo iyi mariage yadikizi sibe oya avango mana mfasha iyi mariage yadikizosibe niyo mpamvu atamupfumu je wari nemera ingiye mavuga ngo filime yanje bayirotse niyo sindavyemera ko niba basenze ariko ngo murarogana nyene niba basenze nene bakuruga gute senga yabibaza ko abantu basenga batarogwa abantu basenga bararogwa no kugufata barugwa gute kandi nuwo muroza za kwanza guca ku Mana kugira gusa ayisabe ko ibirozi bigufata kaka Imana zirenga imwe vipi Imana zirenga jewe nzimye kereza Imana yo kuri twemere iguma ari imwe jewe nzimye izo zivuga nazo ngibo yakayita none nk'ubu none umuntu azenga kweza akakwita Imana umva Imana ko ari nyinshi nk'ubu gatiko tutabeshaje tutemeye ko gusenga bibaho wonyemeza neza yuko Norasike hari amajambo yakoresheje Fanny atari bwumve ku buryo yemera kumubera umugore ashobora kuba kandi gaturufu kagute atona kubwira yakoresheje kugira ivyo bintu bikunda noshaka inkingi zose bazikubwira reka ibyo tubwirwa ni biki byo batekeye burya gusenga bifise ikindi kintu gusenga oya gusenga byo nabonye nama bivuze biza imbere ariko abari utundi tuntu muri kwa gusenga batokubwira ngo twahise dusenga ukungu umunsi wa kabiri bica bigenda ukunuku nabo barakandi kantu batekeye maze iminsi niko ndaraba ijya solution couple yabo urayibona mu rukundo ruteye ubwoba ujya rukundo ruteye ubwoba harabo muza kwiyumvira ngo ndiko ndaca amashero canke iki ariko kuri kuravugwa guys je ndiko ndabara ndabona ko bakundanye kandi we mumaranye iminsi na inbox ega abantu bavuga ngo bijye bintu nivyo kuri kamera urumva kandi urukundo jewe akeshi niyo nice muhiri wabo muranda ivyo barimwo je nta muga turakundana twobigira kandi tutarabana namwanya bo no gusaza bashaje bakaguma ari kanje iye yananira n'umujinya nkaje nshiraye gutera mu matwi cyangwa filme bisigure ko ari urukundo kandi urukundo ntago upfa kuronka badasenga oya ko gusenga ko baragashize imbere kabisa ico kirazwi kabisa kirazwi mu gusenga nicyo kintu ca mbere kiza imbere ni mpamvu jewe ndiko ndasenga ngo uravuga ngo Imana imfashe inkure ku izina rya Damiyano hari irindi zina kanaka yanteguriye riza kuza gufuta rya Damiyano kizazi sana sasa Vivi kwa idoye nko ndavuga ati tubanze tumuganirize Vivi dusubire ino filme ku mpera yayo niho mubiki abantu ama surprise menshi dusubire no ku misi mikuru ubona yuko abantu zo bari kora kubita ama Rolex hasi hejuru nibaza ko ari byo bihe byinshi kwari kuyaga bazoyibona nico gihe wandanye uheza gigwa cyane kaka nanye nkugenda gushimira haheze imisi myinshi nicara imbere ya kamera turiko turayaga yamba nakumorese nkaguhiga ahantu retireka Vivi twumva uburyo bimeze ko biri kose mugabo batumye nk'umureka wanabumvise ko biri kose ndabikenguruka kandi nizere kutaje kundondera kubera Rolex waje kundondera kubera umwamikazi reka nongere ndangize nshimira bamwe mu bakiriya banje bakurikirana ibikorwa vyanje na cane ivy'akazi kanje ko kuri 3030 mu Cibitoke nshefata nakanyashimire Fanny Lavine n'umufasha wiwe mbere bavuga umufasha cyangwa umushinga ntahe guys mumbwire umufasha kwishira muri commentaire bavuga umufasha cyangwa umushinga ntahe
canke bavuga umucanco sinibaza ko ari je nefise casting iteye gwa ku buryo bari kunkinisha umwamikazi ndabakengurukira ariko kandi abezi ko numva kuri kamera ntashimiye Mutama Ciza kuko niyo yatumye bose bariko barambona bakanyubira ko bakankinisha Imana imwezagire nongeye ndayipfurize Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza muza kwicara kuri 3030 ariko nawe ndaguhaye karibu cyari twabivuganye ivyo umugabo arazi gukora akazi kabisa gushimire nawe ndanagukeza ku rwo rwiza ugiye kugira kuri bonane we n'umufasha wawe imbaye n'umugore tuhicisha dokozi wawe muzoze ndabagaburira kuri mariage abantu bojya mu Rolex nivyo ukunda ntatajya mu Rolex atujya umukeke bivanye n'uburyo ufise ndabashimire cyane wherever you are turaca bakunda cyane guys ciao ciao Dico Entertainment.